umwana yavutse neza nk'abandi bana, nakuze mu muryango nkunda n'uyu munsi nkunda. Data yari umugwizatunga, ari umwe mu bantu ba mbere batanguye ibintu by'ubugwizatunga mu Burundi bikomeye. Yatanguye ibintu bya transport bita tanu. Je nakijwe ndi mutonyi. Mu 75 niga muri primaire, haraza umuntu atwigisha inyigisho inkuru za Yosefu ziramarka. Ntangura kurota imuhero, binkwegera kurondera Imana. Mu 77 nabatijwe mu Itanganyika, bandanya inzira y'Imana. Mu myaka y'ubuyabaganda giruguruguru mugabo ndasubira ndabandanya. Mbega umuhamagaro wo gukorera Imana wo wiyumvise mu ryari? Na wiyumvisemo ndi mutonyi. Na wiyumvisemo kubwo umuntu yari imbere yanje, umukozi w'Imana yatanguje ibikorwa ndongoye, Pasteur David NDARUHUTSE. David yari gihangange, yari umuntu adasanzwe, yari umuntu avuga n'Imana. Yesu yamugendere mu cumba, abamarayika baramuyagisha uku. Ntiyari mukuru cyane, yitavye Imana afite imyaka 42 gusa. Ariko kuva 87 avuye hanze agatanguza ibikorwa bya Ministère de l'Éveil, African Revival Ministries, Église Vivante, gushika 97 mu myaka 10 yakoze ibintu bisiga ubwenge. Itavye Imana ntivyaye bihe vyoroshe cyane, ko hariho amaspekulation abifuza kuja muri ico kibanza ciwe. Banduta babona ko ndi umwana ntubishobora. Bana mwubaha abavyeyi banyu, ubahe so na nyoko, kugira ngo ushoye kurambira mu gihugu uzobamo, aho uzoja hose. Niryo bwizwa rya mbere mabwirizwa 10 rizana n'isezerano. Ikintu nabonye mu bintu bitugora, twibagira batwegere ko twimvira, twasima cyane twimvira ko bavyumva. Nahora ndabibona mu bapasteur dukorana, agashobora kwizerera kuronka amabati y'urusengero, ngo ntizerere kugura ibirato vy'umwana, kuko mu mutwe wiwe amabati ni priorite n'ubwami bw'Imana, ibirato ni ivy'isi. Oya, urya mwana ni priorite. Ingorane ko abenshi twakuriye mu bukene, ntidushaka abana bacu baca mu byo twaciyemo. Ugaca utinya rero, yavuga gato ntagende n'amaguru, ntagire gute, ni byiza ko amererwa neza, ntibasufre, ntibababare nk'uko twababaye. Mugabo ikintu bacambira kine no kuba disponible. Yesu yaraje abana natwe, niko birivuga, atangura kudukiza abana natwe, ngo twaramubonye. Rero icambe no kubana nabo, no kwarondera umwanya. Umugore akarondera umwanya umugabo, akarondera umwanya umugore, abavyeyi akarondera umwanya abana. Ni ngombwa bigire priorite. Muvyeyi ukongera ukaba umukozi w'Imana, Pasteur Edmond KIVUYE, turabaramukije. Amahoro. Amahoro cyane. Kaze muri studio za LIANY Media ikorera muri Leta zunze ubumwe za Amerika. No munsi twagize amahirwe nibakwe ryo kubakira nk'umutumire muri studio. Nagenda basabe imbere ko tugira ico dukora, musengere ikiganiro tuza kugira mu gisengere kugira ngo kizogire akamaro kubazocumviriza. Uhoraho Mana yacu, uri mwiza kandi ugira neza. Niwe Mana yabari n'ubugingo, ubereye amashimwe n'icubahiro. Tugushimira aka kanya duhaye kuyaga kuvyawe, kuyaga n'abantu bawe. Turakwinginze ngo wiheshe icubahiro kandi umugisha wawe ku bantu bawe, kuko atawundi mugisha dusa atari wewe. Udufashe mwe mu bwenge, mwe mu bugororotsi, mwe mu umuco, mwe mu kuri, mwe mu
ahindura ubugingo bw'abantu, abane natwe twese abayaga n'abumviriza, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Mukozi w'Imana ukongera ukaba umwongere w'ishengero ryagutse, mu byo mwakoze harimwo gushinga amashuri, ibigo by'amashuri ku bana, mwarakoze ibintu byo ku amavuriro, eka n'ibindi byinshi bifasha abanyagihugu cyangwa bene gihugu ku rwego rw'igihugu, eka no ku rwego rw'akarere k'ibiyaga binini. Kuri iyo mvo muri citegererezo ku Barundi, eka no kuri iyi si, ku buryo twifuje kumenya iby'ubuzima bwanyu, kubera ko mufite icyo mwofasha benshi, kiba muri leadership cyangwa mu miryango. Uwo twidondora urinde. Murakoze. Je nitwa Edmond KIVUYE, ndubatse, Imana yangiriye ubuntu kubaka ndi mutoye. Uyu mwaka wa 33 nubatse. Imana yaduhaye kuvyara abana babiri, umuhungu n'umukobwa, ariko hari n'uwundi Imana yaduhaye mu buzima bwacu umuryango, umwana muvyaranje nawe akawugira gatatu. Nkaba umukozi ubwami bw'Imana. Ahanini nivyo. Niba hari ibindi nibagenda bandanya kwivuga niwanyibutsa. Yego murakoze cyane. Mbega umuhamagaro wo gukorera Imana wowe wiyumvisemo ryari? Nawiyumvisemo ndi mutonyi. Nawiyumvisemo kubwo umuntu yari imbere yanje, umukozi w'Imana yatanguje ibikorwa ndongoye, Pasteur David NDARUHUTSE. Twarabana ni marume, umusaza wa mama. Iyo twarabanye ari umusore, naramuravye ingene yubaha Imana, akorera Imana, antera iyo nyota. Rero vyaje ndi muto cane. Kuva mpejeje amashure mu 87, amashure nize ahitwa kuri ETS, nacenja mu ya theology mu nyuma. Ariko natangwa ibikorwa, nta kindi akora kuva ico gihe, ni igikorwa c'ubutumwa bwiza kuva 87 gushika uyu munsi. Eglise Vivante yatangujwe na David, ico gihe hari hagenyere kwijabe tubona. Yego hari harya kwijabe, harya nyene muri rya rupangu. Uvuze ko yari marume wawe, ni bimwe by'umwana aja kuramukanya kwa marume akabona ukabona David, cyangwa waragize bako ryo kubana nawe ku munsi? Yaje mu 82 avuye muri Uganda. Kuva ico gihe twarabanye, numva ari umusore, rero twarabanye yashikiye iwacu kwa mushikiwe. Rero twarabanye ndamubona ingene azinduka gusenga, naragendanye nawe, ariko arankadra groupe yitwa GB, groupe biblique universitaire. Naramuherekeza hose, arubaka, acaja kwiga mu Bwongereza, agaruka afise umuhamagaro wo guhindura Afrika, atangura aho yarari mu Burundi, cane mu bihugu vy'ibiyaga binini, ibiyaga bigari, Grand Lac, Uburundi, u Rwanda, Congo, Tanzania na Uganda. Ndamubona rero yarabivuga, ngendana nawe, mbana nawe, ku buryo mu 88 yagiye kwiga
aha mu Bwongereza itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu 1986 ego 1986 agaruka itariki 5 z'ukwa gatanu 1987 agarutse naje nako ndasozera maze kuronka diplome ngendana nawe itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu 1988 amaze umwaka agarutse gitondo kimwe aramvyura isaa 10 zo mu gatondo aranyicaza arambaza ati turi kumwe ntituri kumwe ico gihe wari waramaze guheza amashuri cyangwa naraheje amashuri tabaza ntego turi kumwe ati nagomba ndavyumve bivuga mu kanwa kawe amba ati je nta mushara mfise nta mafaranga mfise uzobaho gute nzobana nawe ico uzorya nico nzorya ico uzoronka nico nzoronka tugenda nuko mugabo uko nagendana nawe inyuma yo akanyirukana genda urondera akazi abavyeyi barakwigishije genda urondera akazi genda ukore ndagenda rondera akazi mama aja kuvugana n'abantu muri Mendevre bazanye twabana niki ngiye sanga hamwe ngo barondera umunyezamu ahandi sinzi ngo barondera iki hamwe ngo nta kazi karaboneka mwana Imana yagusenga David nawe ngo mutima akaguma asenga ati Imana urampurya mwana ngo yarambona mu imbuto yo kwizera yarambona mu imbuto yo kunda Imana kurondera Imana umwana mu gisagara umwana y'ubujumbura atiruka inyuma y'ibyo abandi bana biruka inyuma bigatuma rero ankena rero uwo munsi ndabana ntituri kumwe officiellement rero kuva itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu 1988 ngendana na uko gushika itaba Imana mbandanye ibikorwa yatanguje kenshi muri Afrika abavyeyi barungika umwana ku ishuri hari ico bamwifuriza ko azovamo umaze guheza amashuri nko mu muryango nta pressure ntibavuze ati rondera akazi witunge ejo ushobora gukenera kubaka imibereho yo ku munsi cankwe no mu rugo iwanyu mwari mufise iyo mbuto y'ubukozi bw'Imana mu muryango harabaye pressure nivyo mugabo bakabona ko ndi kumwe n'umuvyeyi marume akavuga ati ntazomuroha bakavyihanganira ntaco bari bakenye data yari umugwiza tunga rimwe mu bantu ba mbere batanguye ibintu by'ubugwiza tunga mu Burundi bikomenywe yatanguye ibintu vya transport bita tanu yarafise amastation muri myaka 70 yatanguye kuba akantu bita kumutakura atamuntu numwe arahubaka ari shamba ari yararya brasserie rya Brarudi bari bameze neza ariko bakifuza ko nokora ibyo nari narize vyinjiza ari umwuga abantu baharaye barondere byitwa poirure abo twiganye bamwe baca baronka mu Budagi niki barandeka wari umuryango w'Abakristu nyene basanzwe mama arimba muri kohare yaritangira ibikorwa vy'Imana agatanga uko ashoboye mugabo ivyo kuja mu muhamagaro nk'izo ntibavyumva ariko ko babona hariho umuntu w'umuryango w'incuti ari stable atekanye ataciye nona bati umwana ko ari vyakunda barandeka nkorana uko turagira ivyo rugendo rw'ubuzima bwawe kuva mugendanye na David ahapfiriye gushika no munsi byifashe gute Joni kiyago kitari kigufi mugabo reka ngerageze je nakijwe ndi mutonyi nagira ubuntu kubera ivyo nyene abavyeyi baje gusenga cane mama papa ntiyaje gusenga yigira ku Noel na Pasika ariko yadukubita gusenga imisi yose ashitwe dusoma bwirizwa 10 amanutse ku mwango w'icumba uvyuka gusasa igitanda gusega ugira sport goza ivyombo kugira iki amategeko akaze nyene akigumira imuhira mugagasoma bibiri rimwe na rimwe
mama we yari muri kohari rero tukaja muri Sunday school natangwe kumva ubutumwa bwiza ndi muto cyane wibuka hehe mwaja muri Sunday school hari muri Eglise Anglicane ariko ntibarafise aho basengera twasengera kuri Saint Albert mu Maroko babatiza mu mavuye bubaka urusengero bita Saint Mark mu Ngagara mu quartier ya kane ni naba ntihenze amazi yubatse urya rusengero yose yavi wacu umupira bawucomeka ku nzu iwacu bagatanga amazi harya rero niteka twateye kugira ico tumaze no mu ngoro y'Imana hariyo mbere naho nagiriye mariage 1989 muri urwo rusengero nyene so aho muri Sunday school baradutwara ariko no kw'ishure haraza bigisha religion abigisha katolika abigisha abaporoti je niga mu ishuri ryo mu Ngagara mu quartier ya kane mu 75 niga muri primaire haraza umuntu atwigisha nyigisha inkuru za Yosefu ziramarka ntangura kurota muhero binkwegera kurondera Imana mu 77 nabatijwe mu Itanganyika nabo tuvukana bandi batatu twari bane mu Itanganyika amazi menshi bandanya inzira y'Imana mu myaka y'ubuyabagandagira uguruguru mugabo ndasubira ndabandanya ninja mu bikorwa vy'Imana rero aho 87 ndakorana nawe mu 96 Imana imurongora kumpa inkoni y'uburongozi mu buryo bw'ubuvugishwa rampa inkoni n'ikoti iwe ku munsi kurikira hanyuma haciye amezi nka 10 itariki 12 z'ukwezi kw'icenda 97 yitaba Imana mu isanganya y'indege yabereye ahantu mu Minembwe muri Kongo bagiye mu gikorane ca ndahaguruka mfata ikibanza ciwe David yari gihangange yari umuntu adasanzwe yari umuntu avuga n'Imana Yesu yamugendere mu cumba abamarayika baramuyagisha uku ntiyari mukuru cyane yitavye Imana afite imyaka 42 gusa ariko kuva 87 avuye hanze agatanguza ibikorwa vya Ministère du Réveil African Revival Ministries Église Vivante gushika 97 imyaka 10 yakoze ibintu bisiga ubwenge bitanguriye harya mu Burundi ko abandi benshi byazara ama missioni azanwe n'abazungu avuye Amerika iburaya n'ahandi wewe byatanguriye harya arakora ndamubona ubwo rugendo rwo kwizera kwengera niyo mbuto yambivyemo mbo muntu kwizera nkunda ibintu byo kwizera hanyuma yitaba Imana ntivya bihe vyoroshe cyane ko hariho ama speculation abifuza kuja muri ico kibanza ciwe banduta babona ko ndi umwana ntubishobora ndabandanya rero iyo mituragaro wamye uvuga inkuba Imana ibana natwe Imana y'ukwizigirwa iradushoboza bikorwa birakura cyane birakura mu buryo twobwa usanga icubahiro n'icimana ntivyabaye ibihe vyoroshe na gato ku buryo ingaruka z'izo ntambara n'uyu munsi zicumvikana mu bikorwa byacu aba African Revival Ministries IRM canke Église Vivante ingaruka zavyo ziracarimo muga nkuko birivuga ngo haba intambara kumara igihe kinini hagati y'abinzu ya Sauli n'abinzu ya Dawidi ngo ariko abinzu ya Dawidi bagenda bunguka inkomezi gusunza abinzu ya Sauli niko vyagenze ntivyabaye vyoroshe ko twagiye twunguka inkomezi kandi tugenda dutera imbere amashengero amaze gushika hafi 400 David yagiye amashengero akiri nka 60-50 gutyo ubu duse amashengero ashika 400 ibikorwa za Église Vivante zatangure mu Burundi biri mu Rwanda biri muri Congo biri muri Senegal aho nahantu twemewe officiellement ariko ava Vivante buzu isi yose yariho ibyo vya RM yatanguye mbere kuko we ntiyifuza gutangura ishengero yifuza gukora ibikorwa bishigikira amashengero
nuko yatanguyeho ministère du réveil en Afrique kuzana umuvyuro mu bikorwa vy'Imana bisanzwe. Byatanguriye aho mu Burundi, birafise biro mu Bwongereza, birafise mu Rwanda, birafise muri Congo, birafise muri Senegal, hari n'ibiro muri Amerika za ARM. Ivyo biro no gufasha cyane kugira ngo haboneke uburyo bwo gushigikira ibikorwa biba muri Afrika, aho Imana duhamagariye gukorera. Ntivyabaye ibihe vyorosha, ariko Imana abayo kwizigirwa cyane, nkuko Paulo avuga ngo Imana yatwugurira umwango munini ubutumwa bwiza, ngo ariko n'abagwanizi ba benshi, ngo twarahuye n'ibikoko vy'inkazi, ngo dushikaho twihebura twiyumvira ko tutagikize, ngo ariko Imana iratwirura kugira ngo natwe dushobozwe kubirura. Amen. Amaze kuva hanze, mwavuze ko hari ibikorwa yashitse atanguza, nk'umurundi yabyiboneye n'amaso. Nibijya bitaro yashitse yapfuye yaramaze gushinga bijya bitaro najya amashuri cankwe ahapfiriye ujya mugambe wari ukiri mu kwigwa cankwe wari wamaze gutangura. Agiye kwiga, Imana yaramuyagishije imuha iryo yerekwa yo gutangura ikorwa mu Burundi, agakwiza no mu bindi bihugu. Yabona amaraso apompa ava mu Burundi akwira handi, urumva. Imuha igikorwa ca reconciliation, mu gikorwa cyo gufasha abari vulnerable. Hanyuma yiyumvira ingene abishitsa. Yaba Eglise vivante canke ivyo bikorwa vy'amavuriro vya ARM yitwa ngo devise ya canke ijambo, sinzi devise ko novuga mu Kirundi, ijambo ngenderwa ko ivuga ngo God's heart for the heart of Africa. Intumbero yacu no kwerekana umutima w'Imana ku mutima wa Afrika, aho umutima wa Afrika uri hose. Eglise vivante nayo ni making disciples, faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ, guhindura amahanga yose abigishwa ba Yesu Kristo. Ariko vyombi tubikora mu buryo butatu, yaba muri ARM yaba muri Eglise vivante. No kwamamaza ubwami bw'Imana, no kwigisha ubwami bw'Imana, no kwerekana ubwami bw'Imana. Proclamer, enseigner ou former, na démontrer. Dans la proclamation, la formation et la démonstration du royaume de Dieu. Ari niyo mashiga atatu duhagararako kugira ngo twerekane umutima w'Imana muri Afrika, kandi duhindure n'amahanga yose abigishwa ba Yesu Kristo. Iryo niyo yerekwa yajazanye. Nuko rero turamamaza, tukagira ibikorane mu masoko, ku mabarabara. Abazi David nivyo yakora, twagize ibyitwa marche pour Jésus, tweda turirimba, twageze kuzunguruka Burundi bwose, tugenda n'imiduga, tugenda turirimba Yesu, tugahagarara hamwe, tukarara ngaho, tukavuga ubutumwa, abantu bagakizwa, tukabandanya. Nuko hakabaho kwigisha. Igihe yaza yatanguje ishuri ryitwa École biblique inyakarago, ibugarama, imuramvya, ahantu mu Mwonga, ahantu ha radio Korda kera. Niho abantu nk'abarya ba Apollinaire bize, Apotre Apollinaire, abitwa Bishop Manasse wa Guérison des âmes yarahize, barize muri iryo shuri, nibo bigishwa ba mbere. Urumva Pasteur Edmond, uwo twakora umu assistant wanje kwijabe n'abandi. Hari yo formation kandi irabandanya, guforma abantu, kwigisha abarongozi, kwigisha abantu bose, kwigisha nkuko Yesu abikora. Twe twigana Yesu yaje yamamaza ubwami bw'Imana, ni mwihane ubwami bw'Imana burabegereye, akabwira amasinzi, agaca atoramo 12 bakabana nawe, akabigisha, akabasobanurira imigani yamyacira abandi, agaca demontra rero ubushobozi bw'ubwami bw'Imana mu kugaburira abashonje, mu gukiza abagwayi, mu kuzura abapfuye, mu guhumanura abanyamibembe, mu kubohora ababoshwe. Natwe rero turasengera abagwayi bagakira, turabavura, turagaburira abashonje, turakora ama prison, turakora ama projet atandukanye yo kwerekana ya reconciliation hirya no hino. Ivyo rero byinshi niwe yabitangwe, kandi byinshi yasize bishitse kure. Pasteur,
ubutumwa bwawe kenshi bushimikira ku kuremesha imitima y'abantu kwihangana hari experience waragize y'ubwo buzima sinzi kuba mu mwiheburo umuntu ntiyimenya mugo sinovuga ko nabaye mu mwiheburo ndi umwana yavutse neza nk'abandi bana nakuze mu muryango nkunda n'uyu munsi nkunda nakuriye mu ishengero rinkunda twarahuye n'ingorane mugabo ubwo butumwa natangiye kubwigisha n'izo ngorane zitaraba rero ndavyumviriye nukubera kwigana Yesu ingingo nafashe nukwigana Yesu ikintu yakoze ntegezo gukora ico atakoze sindayikora rero muri igihe atanga nkuko abategetsi yo batowe batanga bagira ivyo bita discours programme rero ngo tuzokora ibi tuzogira ibi tuzoshika aha tuzogira ibi Yesu namaze kubatizwa aja mu bugaragwa arageragezwa avuye mu bugaragwa amaze kuzura mpwemu yera aje iwawe Kapernaum yinjira mu isinagogi ngo amuha umuzingo w'igitabo arugurura aravuga ngo mpwemu uhora hari kuri jewe ntiyamanuke kugira ngo mvuge mu ndimi muvuge ngo urya muntu yize mpwemu yera ngo ari kuri je kugira ngo mbwira aboro ubutumwa bwiza mbwira abarindwa ko barekuwe ntubike imitima inwagutse nuvuga ngo nkize imitima yihebuye menyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'uhoraho donc n'umwaka wa yubile rero asanga ukurikira Yesu utegeza kuremesha abantu si ibintu vya Edmond canke XY naka oya nibwirizwa ry'Imana hari ahantu muri Yesaya avuga ngo muhumuriza abantu banje niko horagize muhumuriza abantu banje ntabwo ngo murabe ko bovyumva mubaremeshe oya nibwirizwa ry'Imana kuremesha abantu bayo ikindi nuko bijanye no kwizera ukwizera niyo mvugo y'ubwami gusa ukwizera niyo mvugo y'ubwami nkuko rabiza aha muri Amerika bakoresha amadolari urashobora no kuzana andi mafaranga akaguhindurira bwa nkaho nozana niyo nozana umuriyari w'amarundi sinoshobora kugura umukate ngaha umuriyari n'amafaranga menshi uyavunjishe mu madolari ngira yoba miliyoni 3 z'amadolari urumva miliyoni 3 z'amadolari nogura amazu nokora ibintu ariko umuriyari w'amarundi sinshobora no kugura umukate ngaha kubera iki ko siyo mone bakoresha ngaha rero ukwizera kuva mu vyizigiro mu Baheburayo 11 mu murongo wa mbere haravuga ngo ukwizera no kumenya neza ivyo twizigira ko ari ivyo kuri ngo kandi bitabonwa niko kutwemeza ko ari ivyo kuri rero utegeza kuduza ivyizigiro vy'abantu kuko ivyizigiro vy'abantu niyo matière première iva mu kwizera nivyo vyondo bivamwe amatafari niyo sima ivamo broxima nivyo vyuma bivamwe ibiraro umuntu akajabuka rero utegezwa kubaha ivyizigiro kugira ngo bizere babeho uko vyanditswe ngo umugorotsi wanje azobeshwaho no kwizera ntazobeshwaho n'amafaranga ntazobeshwaho azobeshwaho no kwizera ngo abahakera icatumye bashingirwa intaye nuko bari bagufise ukwizera kuko urukundo Imana akunze wari mwisi nigo gwatumye utanga umwana wawe kwinege ngumwizera wese rero igikorwa Yesu yakoze yaragiheje ku musaraba ariko ukironka mu kwizera ibintu by'ijuru ni mu kwizera kubaho ngaha kwisi ni mu kwizera ariko uko kwizera gukenera ivyizigiro utegezwe kuduza ivyizigiro by'abantu bikaviramo kwizera bakabaho rero suko naciye mu ngorane ariko niko ijambo ry'Imana ahubwo rimeze no kuremesha abantu b'Imana no kwabwira ko bishoboka kwabwira ko naho umuvye wacu wa mbere Adamu yakosheje Adamu wa kabiri yarabitunganije naho hariho umwiza buraza guca naho hariho ingwara
hariho amaze kuriha kubw'imishishaguye twarakize naho hariho ubukene imana yacu izotumara ubukene bwacu bwose nko itunga ry'ubwiza bwayo riri muri Kristo Yesu. Pasteur, dutandukire mu bijanye n'ivyingo n'imiryango, urugo nirindi shengero, ariko iyo mu rugo ibintu bitameze neza biza ku affectinga ishengero muri rusangi. Nk'umuvyeyi akaba n'umukozi w'Imana, nizahe ndangagaciro z'umuryango rukristo? Umuryango rukristo ni ukwerekana Kristo. Bana mwubaha abavyeyi banyu, ubahe so na nyoko kugira ngo ushobe kurambira mu gihugu uzobamo aho uzoja hose. Niryo bwizwa rya mbere mabwirizwa 10 rizana n'isezerano. Aya mbere nta sezerano ifise, ariko iryo rizana n'isezerano. Mwana ubahe so na nyoko kugira ngo ushobe kurambira mu gihugu uzojamo. Bavyeyi mwitwarika abana banyu, bagabo mukunda abagore banyu, bagore mwubaha abagabo banyu. Nizo ndangagaciro. Umugabo ukunda umugore wiwe, umugore kubaha umugabo wiwe, abana kubaha abavyeyi, abavyeyi mwoye kuratsa abana banyu, mwerekane Kristo. Hariho ibwirizwa Yesu yatanze ryoroshe cyane. Yavuze ngo ico udashaka wagukorera ntukayikorera abandi. Iyo niyo ndangagaciro y'umuryango w'Ukristo kandi n'umukristo wese. Ikindi yavuze ngo mukunde uhoraho n'umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose n'ibyanyu byose, kandi mukunde bagenzi banyu canke ababanyi banyu nkuko mwikunda. Indangagaciro canke valeur canke ibimenyetso byiza by'umuryango w'Ukristo n'ivyo no kubaha Imana no kubaha abandi. Abavyeyi kubaha Imana bakabibahisha abana. Umwungere cyangwa umukozi w'ishengero bamusaba ko akwiye ko ari umuntu araba urugo rwe neza, kuko adashoboye kuraba urugo rwe neza ntashobora no kujera ishengero neza. Ikindi umuryango uretse ibyo bya valeur nico gicapo cambe c'ubwami bw'Imana. Imana imaze kurema ijuru n'isi, bikoko, inzovu, ingona, amazi, imisozi, ibintu byose bihambaye, yacire mu muntu mu ishusho yayo ngo ibare mu buryo bubiri. No kwerekana ishusho y'Imana aho bari hose, no kujera neza ivyo Imana yabahaye, irabahezagira. No kwerekana umugisha w'Imana mu gukora si umuvumo, oya. Umuvumo no kuruhira ubusa. Bakarima bakimbura amahwa, kwimbura itomati n'ibindi. Uwo niwo muvumo. Ariko umugisha, kubera umugisha wo bari kumwe, kugwiza. Ivyo nivyo biranga umuryango w'Abakristo. Urakoze cyane. Amerika ni igihugu c'abimukira, aho usanga imico n'imigenzo kuri bamwe ahenshi itari imwe. Umuco hari isano wowe ufitaniye n'ivyo ijambo ry'Imana uravye mu burera abantu baba bavuyemo. Imico iratandukanye, ariko burya hariho umuco w'ijambo ry'Imana, ubwami bw'Imana. Rero abantu bakwiye kuja mu ijambo ry'Imana bagatora umuco w'ijambo ry'Imana. Hari ibintu mu ijambo ry'Imana bikora ku Murundi, bikora ku Muzungu, bikora ku Mushinwa, kuri bose, kuko niyo gahunda y'Imana. Tuyaga karambare ko wize kuri ETS, warize umwuga. Kintu gihambaye batwigisha no gusoma manuel de l'utilisateur cyane gose. Ndabifurije gusoma ijambo ry'Imana, amenye umuco. Umuco ni ikintu ciza, ni tuyo ituma amazi
ava hanze agashika mu nzu. Umuco niwo muyoboro, urumva hariho umuryango utagira umuco, utagira nta rutondo ugira. Turavuga uti twe tuzora dufungura aya masaha, abana bazora baryama. Uwo ni umuco. Iwacu nta muntu avugira hejuru, niko twarezwe, nta urenza abantu urwamo. Uwo ni umuco. Turi muri Amerika ni vyiza, turabe vyiza birimo, tureke ibibi nabo bitabafashije, bitagira ivyo bibubakiye. Rero umuco iyo utangwe kwica ubuzima bw'abantu cyangwa kwica intumbero y'Imana, ntubukire umuco mwiza. Urumva numva rero umuco urakenewe. Umuco niyo structure ifasha ibintu uko bikorwa. Nkugira ngo twinjiye muri ibiro twaciye mu mwango, ntitwaciye mu idirisha, ntitwamenye uruhome ngo ngo reka umuco n'umuyoboro ufasha ibintu byose kugenda neza. Urumva harimo discipline, harimo urutonde, harimo umuco. Ni ikintu gikenewe gose. Rero nutagira umuco ushinze, bazogushingira. Abana bazotanga kwitahira igihe bagombeye, abana basubiza umuntu ko wagombye, ubitangura kare. Ukagira umuco wawe, ukigisha umwana kuvuga merci, pardon, ndashobora kugenda, mumbabare murantunga nacerewe. Uwo ni umuco mwiza. N'ibindi ni utegeze ugira umuco. Ni ngombwa. Igihugu kitagira umuco ntaho kiva ntaho kija. Ishiramwe ritagira umuco ntaho riva ntaho rishika. Ubuzima butagira umuco, habaho imico. Nta utagira umuco, nuko bamwagira imico mibi kandi akagira myiza. Nk'umuntu yirwa mu kabari, akarara mu kabari, naho n'umuco, ariko ni mubi, ntaca azovamo. Rero umuco urakeneye, kandi burya turi abantu babaho mu muco. Hari abagize umuco wo kwicara kwibara basegereza, hari n'abagize umuco wo gukoresha amaboko yabo cyane. Umuco ni ubuzima bw'umuntu, ntibazaguhende. Hariho umuntu yanditse igitabo ngo it takes a miracle to be an atheist. Barya abantu babate bavuga ngo ntibemera Imana. Ntibemera ukwize, ntibizera. Ariko kandi bafite ico bizera, nabo bizera ko atamana iriho. So we yaranse ngo it takes a miracle to be an atheist. Kugira ngo ibintu bihari vyerekana Imana, ubu umwate ukaze nawe utegeza kusukundi kwizera. Rero nta muntu aba hadafite umuco mwiza canke mubi. Ico rero abantu bafashanyiriza nuko abantu badevelopa umuco mwiza, umuntu akubaha. Nuko bamwe bacagenda bikafata extreme imwe. Urumva iwacu umwana ntibamwemere ko avuga, navuze. Urumva aha naho oya, umwana navuga ko yumva. Hanyuma erega uburenganzira bwiwe. Hakeneye balance. Umuco uko umwana yumva umuvyeyi, kuko umuvyeyi haraho ivyo yamaze kubona, ariko n'umwana nawe arafise indoto ziwe aho yifuza gushika. Mu mirimo mwe mujejwe harimwo no kugira ingendo, kwitaho ishengero. Mbega biraborohera kuronkera umwanya w'umuryango? Ntivyoroshe, ariko utegeza kubironkera umwanya, nko kuronka umwanya wazangendo. Ikintu nabonye mu bintu bitugora, twibagira batwegere ko twimvira, twasima cyane twimvira ko bavyumva. Naho ndabibona mu bapasteur dukorana, agashobora kwizerera kuronka amabati y'urusengero, ngo ntizerere kugura ibirato vy'umwana, kuko mu mutwe wiwe amabati ni priorite n'ubwami bw'Imana, ibirato ni ivy'isi. Oya, urya mwana ni priorite. Umuntu adashobora kumenya urugo rwe neza, ashobora no kumenya ishengero neza.
oro n'umutego twaguyemo tugaca dukora mu iterabwoba oya reka nirukanke yo isigira ihere abantu bariko baja mu muriro nkaca nibagira abana banje abana bakaja mu muriro abandi bariko barinjira mu ijuru rero ni Imana umuryango wanje ibikorwa vy'Imana urudandazwa ibindi byose ego hari ibikorwa bitoroshe nk'abajejwe umutekano bafise urutonde bagenda ko rutoroshe bagenda gakora mu ishamba imyaka n'imyaka nivyoroshe ariko reka mvuge kuvyi wanje nabigize priority kubana nabo niho umenyera ivyo bakeneye naho turuha tubaronderera amashuri tubaronderera ico barya icambere bakeneye ni twebwe ingorane ko benshi twakuriye mu bukene ntidushaka abana bacu baca mu byo twaciyemo ugaca utinya rero yavuga gato ntagende n'amaguru ntagire gute ni byiza ko amererwa neza ntibasufre ntibababare nk'uko twababaye mugabo ikintu bacambira kene no kuba disponible Yesu yaraje abana natwe niko birivuga atangura kudukiza abana natwe ngo twaramubonye rero icambere no kubana nabo no kwarondera umwanya umugore akarondera umwanya umugabo akarondera umwanya umugore abavyeyi akarondera umwanya abana ni ngombwa bigire priority kimwe mu bintu nahora nkora abana bacu bagiye kwiga hanze uko narondera amafaranga y'ishuri n'amafaranga y'itika zobatwara niko narondera nayo kubaherekeza jewe nzojana nabo nambari deni fata ry'indege ndafata n'iryo kumuherekeza ndamushikane ibisigaye Imana ndiko nifurije n'abandi mugerageze kuba disponible mubironderera umwanya nk'uko murongo w'akazi nako n'akazi babe priority warabereye urugero benshi kandi mwakijije imitima ya benshi Edmond uno munsi nkamwe wanditse igitabo uravye vyakugoye uravye n'ivyo washoboye kuko kuri isi niko bimeze ico gitabo wogihize n'iryaye wotubwira mu ncamake ivyo ubona vyakunze ukatubwira no mu ncamake ivyo ubona vyakunze sinobivuga byose ndabiheze no cita ngo ntutinye wizere gusa igitabo wocita uti ntutinye wizere gusa vyose bishobokera wizeye byose abantu babiri bishobokera mu isi no mu ijuru ni Imana n'uwizera hari umurongo uvuga ngo ku bantu ivyo ntibishoboka ariko ku Mana birashoboka hari n'undi murongo uvuga ngo vyose bishobokera wizeye murakoze cyane ku mwanya mwiza mwaduhaye uhoraho abaje imbere abashoboze imitima ya benshi ihinduke muragahezagirwa amen.